Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri kumwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 30 nzeho mwaka wa 2024 turagarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kandi abakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muri abahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira umuco wo kudahana w'imonogoje mu butegetsi bwa Gitega urashobora gukwega ishano ni mu nyuma zuko hari amazina y'abasoda ahejeje gushirwa hanze na basirikare bagiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakora amakosa akomeye cyane yicisha bagenzi babo hama baca baragaruka aho guhabwa ibihano bijanye n'ivyo bakoze bashirwa mu mabanga abo basirikare ni bande leta ya Gitega yo yibavuga ku iki vyuraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu sabe makuru gusa tuza kugushitsa ko turaza no kubashitsa ko amakuru akomeye cyane kandi ateye ubwoba hejeje kudushikira mu nyuma z'uko abarundi batari bakeyi na cyane abafise abaryango babo mu basirikare bariko bararungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bafashe ingingo yo kwiyamiriza ingingo z'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste ndayishimiye biciye mu gusaba bararindiriye barabura kuri ubu noneho bahejeje guhindura ingingo amakuru akomeye cyane adushikira nayo ko ariko harategurwa imigumuko mu bisagara vyompi yoba Bujumbura na Gitega iyo migumuko ikazoba iteye ubwoba umwe muri abo barundi yaragumye mu gace igihe kitari gitoyi kuri ubu noneho yahejeje gushira amajambo ateye ubwoba hanze ayo majambo agaruka ku mabi ariko arakorwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste ndayishimiye anagaruka kubigiye gushikiranye n'icubahiro General Major Evariste ndayishimiye na cane mu nyuma zuko biboneka ko abanyagihugu batari bakeyi barakaye agashavu ni kose mu miryango itandukanye na cane abafisa babo bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ayo majambo yavuze arashobora gukwegera abatari bakeyi mu baryango biwe bari ngaha ku gataka ku Burundi uwo ninde abaryango biwe boba barihe amakuru akomeye cyane adushikira na yuko kuri ubu ku nyubakwa z'abaryango buyo abo mu gipolisi no mwiperereza bahejeje kuhashika na amakuru akomeye cyane nayo tuza kubashitsa ko siyo yo gusa turaza no gushikira mu makuru akomeye cyane avugwa muri politiki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma zuko biboneka ko ibintu vyahejeje kuyangara ndakwibutse ko umanuka munsi y'iyi video ukaraba handitse ijambo sabone ugafyonda ko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kuyakomeye cyane adushikira aho abatari bakeyi bibaza imvo zituma intwaza ngabo zivuye muri CNDD-FDD zidahanwa mu gihe zakoze amakosa ivyo birava ku ntwaza ngabo zine zipeta rya koloneli ziherutse kugenwa mu mabanga atandukanye mu gisirikare zimwe muri izo ziherutse gukurwa kurongora ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu canka Setafoke kubera amakosa zakoze yanatumye abatari bakeyi mu basirikare bahasiga gatwe igitangaje n'ingene bava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hama bashika bagahabwa kurongora amakambi mu Burundi batabanje guhanirwa amakosa bakoze nk'uko bigenda ku bandi basirikare hano turagaruka kubaherutse kugenwa be n'amakosa bamwe bagiye bavugwamo Colonel Jekone nihora imbere yagenwe kurongora ikambi y'Imwaro muri Munyonyo mu mwaka wa 2023 Colonel Jekone nihora imbere yari yagenwe kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwanya mu 23 muri Nord Kivu ariko aranka kujayo avuga ko agwaye
abatari bake bafashe ko yarondeye icitwazo kugira ntajeyo, mu gihe abandi basirikare banse kuja muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bapfungwa, mbere bakirukanwa mu gisirikare. Koloneli Nihorimbere wewe yagenwe kurongora batayo d'artillerie di camp Mwaro. Iyi ni kampi ikomeye cyane mu Burundi, yamihabwa umuntu yizewe n'umukuru w'igihugu kubera ariyo kampi ibitse ibirwanisho bikomeye vy'u Burundi. Jekone Nihorimbere numwe mu ntwazangabo zahoze zirwana muri CNDD-FDD zidashobora gukorwako naho zakora amakosa. Muri iyo kambi ya Mwaro, Koloneli Jekone Nihorimbere asubiriye Koloneli Ponsier Hakizimana batazira mingi. Ugira kabiri ni Koloneli Emmanuel Haringanji yahawe gutwara batayo y'110. Koloneli Emmanuel Haringanji ni umwe mu ntwazangabo zahoze zirwana muri CNDD-FDD, avugwa neza n'abasoda bose, baba bavuye muri FDD canke abahoze muri fabu, bose bamuvuga ko atagira amacakubiri kandi ko atarenganya. Ico kiboneka ko ari ciza cyane. Emmanuel Haringanji niwe yatanguye kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwanya M23 muri Nord Kivu canke Setafoke. Mu burongozi bwiwe niho ibara ryatanguriye kugwa mu ntango za Munyonyo umwaka wa 2023. Abasirikari benshi b'u Burundi baricwa na M23, muri abo harimo Major Ernest Gashirahamwe, abandi batazwi igitigiri barafatwa mpiri na M23. Naho Emmanuel Haringanji azwi neza n'abandi basirikare yaragirijwe kunyuruza amafaranga agenewe abasirikare bari muri Nord Kivu, niho yaca atahanwa ubutarira yasubirizwa Koloneli Leyandere Kavamahanga. Nk'uko bigenda ku ntwazangabo z'intakorwa ko zahoze zirwana muri CNDD-FDD, Koloneli Emmanuel Haringanji ahembwa kurongora ikambi asubiriye Koloneli Jekone Nihorimbere. Uwugira gatatu ni Koloneli Leyandere Kavamahanga yahawe kurongora ikambi yo mu Kayogoro. Koloneli Leyandere Kavamahanga n'umwe mu ntwazangabo zahoze zirwana muri CNDD-FDD, avugwa nabi cane n'abasirikare baba bahoranye muri FDD, bo bahoze muri fabu. Abasirikare bavuga ko Kavamahanga rangwa n'akajagari mu makambi yose acamwo. Bavuga kandi ko arangwa n'amacakubiri ku buryo ivyegera vyiwe vyahoze mu gisirikare ca kera vyama bigira ingorane. Uyu niwe yari yagenwe muri Munyonyo umwaka wa 2023 kuja kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana na M23 muri Nord Kivu canke se Tafoke. Abasoda bumvise iyo ndongozi nshasha bari bifashe ku munwa bati barariraguye, akajagari karadushwaye. Ntivyatevye kuboneka mu ntambara zo muri Kigarama mu mwaka wa 2023. Abasirikare b'u Burundi barahuye n'ivyago bidasanzwe, baratewe bikomeye, hageze kugira ico bita repli tactique mu mvo y'igisirikare. Barasaba Leyandere Kavamahanga ko yo barangira iyo batera baja, barabura ingingo ikomeye, barabura ingingo itomoye. Abasoda baca barasanzara, bamara iminsi bayerera mu mashamba ya Kongo, bamwe barambura utwabo twose, hari n'abatarasubira kuboneka kugeza ubu. Abasoda babonye ingene bahemukiwe muri iyo ntambara, bahemukirwa n'abakongomani bitwa ko bagiye kugwanira, bongera bahemukirwa n'ubu batwara Koloneli Kavamahanga. Niho bafata ingingo yo kudasubira ku rugamba, badatahura, bahakanye gusubira kugwana. Bashitse mu Burundi bapfungwa, barahohoterwa bikomeye, eka bararementanyirizwa, barasambishwa, batagira ubaburanira, bambikwa ivyaha bikomeye nko gukorana n'umwansi. Abatari bakeyi baherutse kujanwa mu mabohero, ariko hariho abatazi iyo bajanywe kugeza ubu. Y'intambara yo muri Kigarama mu mwaka wa 2023 yahitanye abasoda b'u Burundi benshi cyane, bamwe nta biziga vyigeze biboneka kubera babataye mu birindiro aho biciwe.
mu bapfuye harimo intwazangabo majoro Nesifore Ndayiragije batazira Bigohe na majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja. Abo babiri barashoboye gutahanwa mu Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare avuga ko Colonel Leandre Kavamahanga afise ayandi makosa yakoze muri Kongo, yoba yaramaze iminsi 10 atawuzi ivyo arimwo nk'uko bari baravyagirije Manuel Haringanje. Abasoda bari muri Kongo baragirije Colonel Kavamahanga ko yari itwararitse kubiba mahera bagenewe kurusha ivy'urugamba. Aho niho havuye ko yakuwe ubutariraye muri Kongo, none ashitse ahembwa kurongora ikambi aho guca imbere ya sentare ya gisirikare akabazwa amakosa yakoze adasanzwe yakoreye ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu. Colonel Kavamahanga ni ntakorwa ko yahoze irwana muri CNDD-FDD mu Kayogoro. Colonel Leandre Kavamahanga asubiriye Colonel Emmanuel Haringanje. Uwundi ni Colonel Ponsier Hakizimana yagenwe kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana naye mu 23 muri Nord Kivu. Colonel Ponsier Hakizimana batazira Mingi we yari yarungitswe muri Nord Kivu kurongora ingabo z'u Burundi ziri kugwana naye mu 23. Mingi ni intwazangabo yahoze irwana muri CNDD-FDD. Abamuzi bavuga ko aciye ubwenge kandi ko yigenza neza, nta myidogo imwerekana kugeza ubu turaronka. Mingi yagiye atwara ahantu hasa n'ahananiranye mu gihe mu mezi 4 gusa hamaze gukurwayo abakomanda babiri bose. Colonel Hakizimana nawe nyene yashikiye mu vyago bikomeye. Mu mpera y'indwi iheze harishwe abandi basoda b'u Burundi batazwi igitigiri. Abo tumaze kumenya ni 5, harimo Kapitene Efrayimu Niragira, Eripeya na Radio Inzamba zaraye zitangaje ko bapfuye abasoda barenga 50, abandi benshi barakomereka. Ayo maradiyo abiri yatangaje ko bamwe mu basirikare bapfiriye ku musozi wa Muremure, abandi bagwa muri ambuscade mu 23 mu gihe bari bagiye mu nama i Goma. Mu 23 yivuga ko ibitigiri birenga rwose ivyo bivugwa n'abarundi. Colonel Ponsier Hakizimana batazira Mingi yobagiye gushobora ivyananiye Colonel Haringanje na Colonel Kavamahanga. Azashobora kwishura ikibazo ca mbere gihanze abasirikare b'u Burundi, aho bama babaza Rupfiki naye mu 23 turiko turwanira iki, mu gihe na bene vyo bata urugamba bakagurisha ibirwanisho bikomeye kuri M23. Bigenda gute ngo dusangire urugamba na FDLR kandi twebwe turi igisirikare c'igihugu? Ni ibibazo bitoroshe bibazwa n'abasirikare b'u Burundi. Wundi asa n'indongozi y'ingabo z'u Burundi ziri muri Nord Kivu ni General de Brigade Ndizigiye batazira Muzinga. Uyu yitwa ko akora mu rwego bita Mechanisme de Verification, rwitwa ko ataho ruhagaze ariko ni wenyene hamwe aboneka mu mwambaro w'igisirikare ca Kongo. Ahandi akoresha inama abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba. Igikorwa ciwe kimeze nk'ibikorwa vy'ubutegetsi buri mu Burundi bukunze kuvuga amajambo meza bugakora ibishushane. Intwazangabo ikoreshwa mu rwego ataho ruhengamiye, ni nayo igaruka kurongora urugamba. Ni ryari intwazangabo z'abasendedefudede zizobazwa amakosa zakoze nk'uko bibazwa abandi? Turashobora kugifata nk'ikibazo gikomeye cyane kuri ubu. Abasoda ntibarekuriwe kuja mu migambwe, ariko bamwe mu ntwazangabo zahoze zirwana muri CNDD-FDD ntibatinya kwitaba amanama ya CNDD-FDD. Turafise amafoto yabo mu nama bahoze muri CNDD-FDD, arafise amashirahamwe bahuriyemo bonyene nka Nonoka, usanga bavugana ivyo gufashanya bakongerana, ivyo gufashanya bakongera bakayaga ivya politiki. Ivyo nta basoda bahoze muri FAB canke FNL bavyubahuka.
badashaka kwicwa. Aho ntituvuze uruhara rw'abajenerali bahoze muri CNDD-FDD, nibo bafata ingingo zihambaye z'umugambwe. Ni ibishusho bijejwe gukomera amashi abahoze muri CNDD-FDD bigeze ku makosa akorwa mu gisoda, ho n'ibindi agakosa n'agatoyi bigeze ku makosa akorwa mu gisoda, ho n'ibindi agakosa n'agatoyi gakozwe n'uwahoze muri fabu canke FNL karahanwa. Ubuhemu bukomeye bukozwe n'uwahoze muri CNDD-FDD ntaco bukorwa ko. Ivyo biriko birica igisoda c'u Burundi. Ni amakuru akomeye cane adushikira, biruko mu nyuma z'uko mu makuru yacu twababwiye ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cane avuga muri politiki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibidushikira ku biriko biraba mu bategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ntibihumuriza na gatoyi. Biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane adushikira ku nama ihejeje guhagarikwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Yari inama y'intwazangabo z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Iyo nama ikaba yari yakoraniyemwo bamwe muri barya banse ingingo ziwe zo kubandanya kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikanavugwa ko hoba hari bamwe mu ntwazangabo mu gisirikare no mu butegetsi busanzwe bwa leta ya Gitega bahejeje gukurwa ndetse banashobora kuza gutabwa mu mvuto umwanya ku mwanya. Iyo nama irahejeje guhagarikwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, yategerezwa kubera mu gisagara ca Bujumbura. Abari kuyitaba kuri ubu ngo ntawuzi iyo bari. Atagikozwe ubutegetsi bwa Gitega burashobora kwisambura bwo ubwabwo. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira avugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ibintu vyakomeye cane, abafisa babo bariko baragirirwa nabi muri ayo mashamba no mu rw'inyeshamba yo mu 23 barasaba nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ico akoze kugira abasirikare b'u Burundi bahagarikirwe janwa muri Kongo ry'abasirikare b'u Burundi, na cane ko biboneka ko agashavu ari kose ku bafisa babo n'abafisa baryango babo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikare bobo barakorora amosozi basaba leta y'u Burundi ko yobakura mu muriro uri mwakiriya gihugu. Bikabuko mu nyuma z'uko bamwe mu bafisa baryango babo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baba bangaha mu Burundi n'ababirya dino mu makungu, mu nyuma z'uko basavye umukuru w'igihugu kugira ico akoze kugira babo batahukanwe, hama bakarindira bakabura. Bararungitse amakete atari make mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu noneho bahejeje gufata ingingo ruhasha yo gutunganya imigumuko ikomeye yo kwiyamiriza umukuru w'igihugu mu bisagara vyompi ngaha yoba Gitega na Bujumbura. Iyo migumuko kandi bizobandanya mu bihugu vy'amakungu. Intumbero yayo no gusaba umukuru w'igihugu guhagarika ingingo zirungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane ko ngo babona ko ababo ntaco bariko bapfira mu mashamba ya Kongo mu mwambaro w'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu umwe muri abo barundi yafashe ingingo iteye ubwoba, avuga amajambo akomeye cane umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Eka ayo majambo tubareke muyumvirize, turaza kugaruka tubashitsa ko andi makuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimumwumvirize. Birukanirwa ko bazira uko basa n'ubwoko bwabo gute aribo ugenda kugwanya. Ubwo rero byaciye bitangura kuboneka neza ko uyu muntu atanguye kwigaragaza ahari. Noneho niyo haba ari umuntu yigaragaje ko agwanya abatutsi, ko mbona i Burundi n'abahutu batamwemera, ko abarundi b'abahutu ntibamubona, benshi ntibamubona uko yategezwa kuba umuntu w'intwaro, w'intwari, w'umuhuza w'abandi bose, ntibamwemera uko. Ubwo rero hari ikibazo kinini kuri personalite y'uwo mugabo atwara mu Burundi, kuko vyirekanye mu minsi iheze agiye kugwanya M23, hanyuma agata n'ikarata yiwe y'umuhuza, umuhuza wo muri Eastern African Community, kuko niwe yari mukuru wabo. None ivyo bintu uwo ari we wese yiyumvira afise umutwe acavuga ati bon,
eske uyu muntu ariko aratwarira Burundi neza? Ni gute yerekana afise image zibiri, afise faces abiri? Ubwa mbere akavuga yuko ari se w'abarundi, ase w'abarundi aza gufata abo bana b'abarundi akagenda kubagwanisha n'abandi bavandimwe atategereza kugwanya, kuko nawe yavuye mu ishamba aza asaba ko Uburundi buhinduka, buranahinduka. None hararonka amahirwe burahinduka. Buhindutse ni gute none aza kugaruka kugwanya abantu birukanywe iwabo? Nukuvuga abantu M23 iriko iravugira akagenda kubagwanya. Niba badafise ako kantu ko kugwa kw'ibintu vy'itsinda moko byo kugwanya ubwoko bw'abatutsi, ni gute yogenda yo hariya ngo afatagnize na Kisekedi, azi yuko Kisekedi we yiyemeje ko agwanya M23 kubera uko M23 abarimwo basa. FDLR akagwana impande ya FDLR, arazi icyo FDLR ivuga? Ibyo ntashobora kuvyiyobakiza. Papa Jacques. Yes sir. Muraho neza, reka sorry gato yasinguciye mu ijambo. Ntabwo nabizi ko ijambo rifite rwose, kandi ntabwo turyana isaho nge nawe, niko abanyarwanda bavuga. Kimwe cyo gihari ngira ngo twarabigerageje, bizaba byiza ari uko namwe ubwanyu muhagurutse, kuko turabizi ko buriya butegetsi bw'inkoramaraso namwe mudashyigikiye uriya mugabo n'ibyo ari gukora hariya hakurya iwacu, amahano ari gukora ntabwo muyashyigikiye. Ariko bizaba byiza namwe ubwanyu muhagurutse mukavuga, bikagaragara ko habayeho kwirevolta ku giti cyanyu. Reka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwirigenekerezo rya 30 Nzero mwaka wa 2024. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora eka ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho mu fyondeko, hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure. Ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.